kandi n'umukozi Imana ikikora kwere muguri Ikinebwe Imana icayirabira hirya Imana ikora n'abahizi gusa neza yuko ugutwi ko murundi kumva ko babuye ubu muce mubibona ndiko ndabivuga ntimwavyumva murazi umurimyi barivugira umuhamagara baza gukurimira nuvuga ubu narabonye ntagire umpenda atari Ikinebwe nta nubwo atagira amahera Ikinebwe gusa umugabo atoronka mu mezi 3 atazoronka 200 nashira utoki hejuru nce ndamuha akazi ko kurima nce ndayamuha ubushaka imatera ninde acaza ndamuha akazi ko kurima murumva ko imisi 15 iri mu guhera batabimpaye bakabona bahanwa ntihagire uzovuga amajambo gukora muri ubwo bushikiragati abaritegura abararondera ikirato gikomeye kugira ntikize kimuhengamireko waranguye hanze ayo waranguye ko twayabonye muri obere none ntiwandikisha ayo waranguye ko duca tumenya tuti waranguye kuraya inyungu naya uzogurisha ya uyarengeje ko tuca duguca amande nta gihugu nakiwe ndabona kwisi ibiciro bitari aho umuntu avyuka gacavuga ngo ngurisha ya umuntu adashoboye kwiteza imbere iwe mu muryango ntakwiye kuba indongozi none yo babwira yiteza imbere gute umuntu kabundi rero tubivuge neza yuko ugutwi ko murundi kumva ko babuye ubu muce mubibona ndiko ndabivuga ntimwavyumva ico ni icambere ico tutagishitse ko ndababarire mboni iyi mitumba yose umuserege umwe ntimuvuge ngo jengwe wanje naci imiserege oya uwo mubana ataci umuserege utabandanije ntaco mwakoze kuko umuvo ucuca harya nyene ugaca ugenda mu mayira ajya amayira mubona Zamuragira muca duserege amazi acagenda muri rya miserege ntamanuke gwashike mu mwonga mugerageze Kiretse igwa haturiko turaronka ibidukikije urumva twebwe nta mazi ava mu kindi gihugu yinjira mu Burundi kandi amazi yacu ni meza nimwe yumvire rero twavuze ko bwa tumenye ko twamaze gushika nuko tuzatubona aya mazi ya mubarazi yose ari umusarara bizoshoboka no muci uti ntabara umusarara kubera inkukura yavuye Bugarama hariya ishikino muci no kuvuga yavu ryacu bugira aya mazi murabona asa kujya murazi ko ari ivugiza ririmo amase turungitse ubunyene mu Misiri aha iri ni ivugiza riryoshe ririmo amase turungitse mu Misiri twe dusigarane ivu ry'agataka ritamera ariko muri uvugo rukundo tubakunda gantuze none mu birongeka mubishaka wisanzwe twateza kubarungikira amazi yo musarara none twarungikiye n'amase yacu mugerageze rero umwe wese ahari ntimurindire ngo nyumba 10 ntimurindire umukuru umutumba umwe wese nabone ko mwitongo giwe atamuvo ugenda mu mwonga umwe wese abirabe hariho umunsi umwe inzara yateye mu 2007 abakuze murayibuka yari inzara mbiba shaje nico ituma nanka inzara kwere irazi iyo nzara ingene yitwa abaze kuyita izina bayise ngo nzoba ndambara hanyuma rero je nkavuga je sishobora kumva umuntu ashobora kwicwa n'inzara bigakunda je ntavyo numva ntamwe bintera mu maraso umuntu agapfa n'inzara nyene bagahamba sha nofuma ndima muri iyo nyovu kazoza ukayinsinda ndakubwira nti niwashaka kuharima uzucuza nce niviraho mugabo no munsi hari nyovu je ndaharimye ageze aragufata ucabagara musitanteri musitani jewe umuntu ari kwampora ubusa jewe sivisa aho ndima nabonye inyovu jereka nirimire hanyuma niyashaka kuharima je nzoca mvaho nigire none rishinge rirarihibwa sawa urase kwa harima acha yicarira ahengere nawe usoromye ashaza kukubikwiba wowe hitamwe iki
kucaza gusora umurima wawe wirimiye kubera avuga ati je ndemera gupfa n'inzara je muri ivyo kurya bafuma bintsindako uhise mwiki kuza kubikwibaho ivyo warimye canke ko yorima iyo nyovu yawe kandi muvyumvikanye aha arashobora kuharima hanyuma mukumvikana ingene muzogabura yimbuye sivyo jewe nkubu nuko nifitiye aho ndima handi noje nk'ubu tukajenama uyu w'inyovu tukabijenama nkamubwira nti wewe rero rishingiye abona ntiriribwa aha ndabona ko hova ikigori ciza cyangwa ikiraya ciza kubera ibyo none ngaho niho mere birayaga yemwe gatewe naje ko yandumurimye handazi ahamera nkakubwira nti reka tumvikane je ndahirimire hanyuma ninasoroma mbwira nzoguha bingahe kwijana tukabijenama none ko nubundi hicaye kandi nca ndahaca imiserege neza vyari ndiko ndavuga vy'imiserege kuba igituma mudaca imiserege ubona umenga ntaco uzohakoza rega nuko nyene tuza turigishanya iyo nzara yarateye hanyuma rero niho bambwira ko hariho umuntu koko ngo yapfuye n'inzara nitege aje kuraba umuntu apfa n'inzara mu Burundi igihugu kiri mw'imvura imera kiri mw'imvura hanyuma umuntu agapfa n'inzara ivyo birabaho je sinavyemera nimwamuvyemera je sindimwe hanyuma rero ncavuga nti nje yaje kuraba umuntu yishwe n'inzara ncasanga nyamugabo yagurishije itogo ryiwe ryose hasigara hateretse inzu none mwagomba reke gupfa n'inzara gute nje nabacica ababanye gusa none yiyahuye muri hari hapfuye umugore wiwe ga hanyuma nca ndamubaza none we vyagenze gute ngo urumva ngo umugore wa mbere arapfuye ngo nca ngurishira itogo ngo nkugira kabiri none wamukwa guza umugaburira iki wahagurishije itogo ryose urumva ubwo bucucu mugabo turiko turavugana n'abandi bambwira ngo ngaho inzara ntimbwira iki iyo nzara muriko muravuga ngaho iwanyu ico yavuyeko ngurumva ngo haje inkukura ngo itwara ibintu vyose ngo irazika ngo imirima yose mu myonga ngo nico ituma dushonje we nyene wa mugabo we ngo uje kunyereka umurima wawe watwawe nca ndamufata je imbere nawe kumbe ntagira n'umurima yirirwa yicaye kwirigara ntije imbere aragenda akaguma arengana imyaba agenda none wewe nturashika iwawe ngo unyereke aho hatwawe hiwawe ngoya ngo narinze kukwereka ngo imirima y'abene gihugu yatwawe we navuze unyereke iwawe yewe none nimwumvise navuze umuntu azovuga ko ari umukene nzoca ndamuhamagara anyereke ingene yari atunze naho yahombeye nta muntu aririrwa kwerigara agaca avuga ngo ni umukene ubu n'utagira itongo arafise amahera nahe kubahenda kubera iki uwo rima carondera umukozi namwe murazimba gasha murazi kunzimba murazi umurimyi barivugira umuhamagara baza gukurimira nuvuga ubu narabonye ntagire umpenda atari ikinebwe nta nubwo atagira amahera ikinebwe gusa bamwe birirwa kwirigara barya nawe nibo basuma yemwe umuntu wirirwa kwirigara numusuma vyandike uko nyene numusuma emwe ashaka azovuga ngo namubesheye muze kunyereka umugabo yirirwa kwirigara ndakwereka ingene ari umusuma nje ndabereka ingene ari umusuma uza gusanga yambaye none ari gusa amahera yakuye he yo kugura impuzu ko yirirwa yicaye kwirigara udakora wese aba ari umusuma wirirwa kwirigara n'umusuma muze mwe mubabwira muti mwe mwabisuma mwe muri ngaho kugira bahebe iryo rigara napfu baja kuryama muhiri wabo rero nezerejwe nuko mbonye mwese ndaze abari ngaha benshi n'abafise imirima nyene mugamwe mutaje kurira mwaje gukora mukazobona ingorane ucugira umunsi mukuru uti ndahiriwe ndarosa akazi hariho abantu babonye ingorane aca agenda akabogoza akagandara n'uganda yabuze umuntu araganduka mubonye ingorane mucavuga muti turarosa akazi kiraka kirubutse ngo tuje kubaka mugabo nararavye nsanga sinzi ko ari indongozi arizo noha amanota make canke iki aho gantuze ahantu hazova imiliyoni zirenga 100 mwarananiwe no kwigurira ibikoresho ivy'imiliyoni 15 kugira muhisanurire canke n'indongozi mbi bishobora ko indongozi mbi zitigeze zibabwira ziti mugabo reka turondere amahera tuzoyariha dushoye na microfinance miliyoni 15 ikiyabaha timuzoyampa mushoye none asigameza agahego mushore ari uroba bagize n'indongozi mbi
koko mwari kuvyikorera ivyo si jewe nari kurinda kuza tena abajije ni miliyoni zingahe zikenewe bati 15 nizo murinda kuja kugora inzego z'igihugu kwe ahantu muzokora miliyoni amajana vyerekana ko mutaramenya business ntimuzi ico muzokurayo ubu harageze ko umwana gihugu wese atawe kuvuga ati buje ndafise umutahe ugafata ideni uti jeni nashora nzokwishura none ntimuzoshora umuceri muzorya mu mumara umuceri ngaho muzokwimbura namwe rutega barambuye ntawo mwomara ivyo ndabizi none mushoye ntimwoca mwishura mugabo ntaco niyi ni inkebuzo mu bisanzwe abarimyi bose umuceri ngaho muri umwonga mwaca muja hamwe mwese bugaca bavuga muti umwe zana igihumbi uwundi zana ibihumbi 10 uwundi zana 5 umwe wese cafise kugira ngo umugende w'amazi usubire ube umugende mugabo ntaco kugira ngo mukanure naciye nemera kubaterera ico nshatse kubabwira ntaco bureka tubaterera agacumu kubumwe mugabo bimenye yuko umugende ari gwanyu mwama mugendereza je naravye neza ntiwasenyutse ujya munsi ndabesha ntiwagiye mubona nubu hari kwaragenda hajya hamaze umwaka mbona ko haheze umwaka haramaze kugenda hamaze uko iki ibi rero nivyo bimwe mpora mfatira bamwe b'indongozi icambere naravye ujya mugende iyi soko barayivye iyi soko ngaha barayivye ijya mire de sotenema igira betone yari kugenda gushika hajya bayugarira amazi hajya hepfo mugabo nukuva bivye ivyuma n'isima n'ibeto hajya baravyivye vyerekana ko akurikiranye uwo mugambi baramuhaye amahera y'amfundo batishije ubu niho menyera barya ibiturire ubu niho ndabamenyera none nk'uyo muntu no mufatani jewe ngunyereka ingene ngaha hantu mwohareka kwa betona mukabetona imbere yaho wakurikiranye isoko yarariye amahera yarivye mu minsi iza rero ivyo nivyo bari navuga rero abantu bazoca nkana cambaho namushize ku mugozi ngenda ndakwega indongozi mwe muravyumva nkajya nabonye ikintu ahantu akata umugaga ntihagire ubikurikirana ati ahantu ndabona hazosenyuka vyerekana ko atandongozi bihari aha mu minsi iza nkaha uzoca buramatari wavyumvise munsi tante mbere kwereka ndagufata hariho ujejwe inyubako rusangi muri komine Mbuye na Rutegama abo bahenjeniye nibo bari kubibona ubwa mbere bati danje bakahakora hatarasiduka mu minsi nivyo ndiko navuga ko indongozi duhindura ingendo ajya amahera duhembwa n'abene gihugu dutegerezwa rero kubabera indongozi tukababonera nivyo batabona twase kubibona tuca dukuramwo gacumwe n'igihugu mu bandi nawe abandi bakubonere kuko ntubona impumyi ntirongora iyindi none indongozi zitabona none yorongora abandi bose bocagwa mu kinogo nico tubu dukeneye indongozi zikanura ebaga dukeneye indongozi zikanura aho bukera mutora narababwiye mugatora ibihwiji imbona kazoza kwa heri ntawe muzoshikira mugatora ibihwiji mugatora baryi ibiturire mugatora abataba babaye nakazi kanyu muri kanure tukeneye ko dutora abantu batuje imbere babona iyo baja ndiko ndababwira nti je nkeneye uko mu Burundi mu mwaka wa 2040 ibi mbona mwambaye ibihuzu birimwe umwanda nyango ni inkima abanyarutegama ndazi ko ari abantu bisuku abanyarutegama n'abanyembuye muri abantu bisuku izo ni inkima nzorabe ejo kwa Mungu murutegama mugaragara ndabashimire komine yacu Rutegama yanyuzwe n'amajambere mu Rutegama hari isuku kandi mu Rutegama benshi bariko baraheba bava mu myonga baja kuba kwibarabara narabonye hariya ku mucubiro baraduze kwere rega ndahara abandi hari iwacu ningene mu Cimiserege ndabibona narabonye yuko muriko muraja ku mabarabara ahejeje vuga buramatari bijanye bati mbewe uwo muceri nitwawimbura kurinda kuja kuwutonoza hariya ngaha hariho none ngaha nta mugwiza atunga n'umwe hari nta muntu aratunga nta n'umwe aratunga
ivyo ntivyari ibikorwa vy'igihugu sinzego z'igihugu ziza kubaka amahangare zisya umuceri uramatari koranya abagwiza tunga uti nemera ko muri abagwiza tunga mbonye uzogira urusyo rutonora umuceri n'ihangare yo kubika umuceri niwe nzokwemera abandi bose bazobara bafo abagwiza tunga oye mwanyumvise abagwiza tunga nizanira abagwiza tunga bahandi baze kubikora abagwiza tunga bo ngaha nizanira abagwiza tunga bahandi kandi nk'ubu rero hoza uwundi akaca yishizanira urusyo ngaho woza ubona uwo ngaha nawe aciye aruzana agaca abwira abantu ngo ntimujane ngo ujya si wahi iwacu kubera inzigo oya hakaza uwundi akagwiyubakira akishiraho urusyo namwe tuzoca tuvuga tuti nta wundi azoshiraho urundi rusyo turabire ingene mu bigenza abagwiza tunga bo muri Mbuye Rutegama hingura abene igihugu bariko barimbura nk'ubu twategerezwa kubona abahingura ibigori mu mesi za akabiri kagira kaze basha ibigori abantu tunganya imyaka mwari bwabone ibigori bifise amababi nk'ayatiri busakuma kuva mubaho komera amashimana yacu basha ubu ndagenda nkaza mbona umurima w'ibigori umenga litiri busakuma hajya n'Imana iri kwirakora kandi n'umukozi Imana ikikora kwere muguri Ikinebwe Imana icayirabira hirya Imana ikorana n'abahizi gusa ibi rero amahangare guhingura ivy'abene gihugu bimbuye twategereza guca tubikora abagwiza tunga nico bategerezwa abagwiza tunga mu Burundi bamenyereye amasoko ya gusa bamenyereye kwiba bene gihugu ubu narababonye nico ituba twafashe ingigo kubu tugiye kugira ibiciro by'ibintu vyose tugira ibiciro waranguye hanze ayo waranguye ko twayabonye muri obere none ntiwandikisha ayo waranguye ko duca tumenya tuti waranguye kuraya inyungu naya uzogurisha ya uyarengeje ko tuca duguca amande nta gihugu nakiwe ndabona kwisi ibiciro bitari aho umuntu avyuka agacavuga ngo ngurisha ya yajyamu uyu munsi aje akavyuka agurisha yandi ivyo bintu birabaho kwisi ni mu Burundi gusa umenga ni igihugu itagira ubutegetsi ubu rero muri uwo mwaka ubutegetsi bujya bubeho ngo nazaye ferabeto ngo bakeneye kubaka mbona ari benshi ngo ubunciye ngwizana gatatu igiciro uzokunguka ayategerezwa turandika igiciro ca ferabeto igiciro c'isima igiciro ci urengeje ko ibihano niko bizogenda kandi nahaye ubushikiranganje bw'ubudandaje iminsi 15 eri mu guhera hari ku itariki 30 murumva ko iminsi 15 iri mu guhera batabimpaye bakabona bahanwa ntihagire uzovuga amajambo gukora muri ubwo bushikiranganje abaritegura abararondera ikirato gikomeye kugira ntikize kimuhengamireko bavuga ngo iyo bakuwe mu kirato campengamiyeko njarakubwira nturibure wowe urashobora kuvuga ngo urashobora gukorera leta udashobora kwiteza imbere iwawe mu muryango kandi ivyo navyo reka navyo tugiye kubiraba umuntu adashoboye kwiteza imbere iwe mu muryango ntakwiye kuba indongozi none yo babwira biteza imbere gute umuntu atazi korora n'agakoko kamwe yo kwigisha abantu korora inkoko umuntu atazi korora ingurube imwe yo kwigisha abantu korora ingurube umuntu atazi korora n'urukwavu yo kwigisha abantu korora inkwavu indongozi ziri ngaha mwanyumvise nibaza ko abo muri Muramvya suko bumeze hari izindi ntara mpora mbona mu Rutegama hari umufonctionnaire atagira akamoto abo nza muramunehera ku mamoto ikinga ntaco rikivuze mbya Amahera muyakura hega nane naje ndi mu kwidugira kweri y'Amahera rero ntayabonye ari ruguru abishiga bizigitirira Bujumbura n'akazi kaho nabo uzosanga ari bo mbere bidoga ko bakenye namwe mwidoga ko mukenye ibiyeri gusa sivyo ndabeshe ntimwidoga ko mubuze ibiyeri ntimwidoga ko mubuze Amahera yo kubigura muva muti nibiza bizimbe bihari siko muvuga tuhibiyeri gusa nta kindi mbene kuko mutokora bragita yo ngahanye rega mwo kwikorera namwe bw'ibiyeri teranya ayo Mahera mufise twikorere ihinguriro rega Amahera nta kindi akora amahinguriro amwibaza Rutegama Mbuye twotanya Amahera twese dufise ko tutokora uruganda rukora inzoga twobura imiliyaridi na 5 gantutse twoteranya nuko Amahera haratavuga twumvikane mwihemisho umuntu atajya makomatera uwo mwaka ntuhera atajya makomatera uwo mwaka ntuhere reka tumvikane
tubiharure. Imatera igugwa ibiro bingahe vy'ibigori? Imatera igugwa ibiro bingahe vy'ibigori? Erego ubu ntibigoye guharura. Ni ibiro bingahe vy'ibigori? Imatera ya emetre 20 igugwa ngahe? Igugwa ngahe ganoze? Emetre 20 igugwa ngahe? Hajya mu Rutegamerika ndazibona ziracuruzwa. Igugwa ngahe muka? Desamire. Ikiro c'ibigori 1700. Ibiro 10 by'ibigori 1700. Ibiro 100 by'ibigori 1770. Nimwumva ko ibiro 150 ari matera. Mwumvise? Mwumvise muharura. Aha, igitoki nangahe? Tuza turumvikana. Igitoki nangahe? Mucamumenya muti muranci ibitoki bingahe mu mwaka? Harimwo imatera zingahe? Ntimwirirwe ibiharuro muzana birebire cyane. Umurimyi nangahe ku munsi? 4,000, sivyo? Ntimwirirwa muranzi ngo bitanu mwaraduke kibeyi kwama inka mugetse. Mwumvise? 5,000 mu minsi 10 50. Mu minsi 100 500. Mwumvise ari imatera zingahe mu mezi 3? Iminsi 100 rero amezi 3. Hari imatera zingahe? Urumva umurimyi yarose imatera. None mwumva ubu mwaka amezi 3 tuya amezi 3. None tuvyumvikanye. None si ivyo nyene. Umugabo atoronka mu mezi 3 atazoronka 200 nashira utoki hejuru nce ndamuha akazi ko kurima. Nce ndayamuha. Ubushaka imatera ninde acaza ndamuha akazi ko kurima. Ucurima umviriza. Ucurima uyifise. Uzocutonda kuwa mbere. Umviriza. Ukeneye imatera atayifise. Azaca tonda kuwa mbere. Azoca arima ayifise. Yarose avasi. Njambaza guhiyo matera. Nzokuriha. Nzada gukata make gushika uyikwiza. None uryama ku busambi wumva uratera imbere. Umviriza. Dukeneye yuko tugira igihugu umuntu wese ajyama mu nzu nziza itava. Inkungugu yo mu nzu yiveyo. Umuntu ajyame ku kamatera. Umuntu yambara ibirato. Impuzu imeshe. Ibindi muri ko marabondera nibiki. None ko je mwijamo ry'Imana nabonye ngo umuntu ngo ariye wakarya ngo akongera akaryama ngo ibindi bisigaye nibiki kanutse. Mbwira urya ukaryama ukaba wambaye habuze iki kindi? Warose ivyo urya ukaba wambara ukaba uryama mu nzu nziza ibindi usigaje nibiki? Tutangure duhiga ivyo nyene. Duhiga ivyo nyene. Mwavyumvise baga? Bamerirwa kwirigara abantu bafise imirima babuza abakozi bakora iwabo. Kaje hani hagufi basha hano naho ranzaniga muri primaire. Nararema isoko yo mu Gasura sho ibiziriko niga mu wa 3. None mwe mwananirwa kuza kurima haji wanje haji hakoye. Kari mavavuga ngo muri beshi. Je naho mwoza mwese uko je no akazi ko kurima. Ako muri mwese. Je ndafise ikawa. Ntarose abakozi 100 barimira rimwe bazira rimwe kubagara. Ndose 200 bazoheza kubagara kasubiye kurara. Mbashaka nk'abakozi rero nk'150 bazira umunsi umwe kugira ngo bagende bahejeje kukabagara. Murumva aho nkeneye abakozi benshi. Nabo bakayishinga ngo ndabutsa amahera muca kuvumba mu kabare hari aho mu marumane. Mu gweza amenyo muca kuvumba. Aho kugenda kwisororera mu yafise. Ubu ni murondera umuntu abaha akazi kandi ntimugaya akaziga. Naho kaza kubunyeza mu gakore igikuru n'amahera. Mugabo irigara turigwanye hamwe ata muntu numwe ashobora kwirirwa atakintu akoze. Niryo terambere. Ubu mwaka rero mu cipfuzo canje no kuyu mwaka umuntu wese azowuheza
asubiza amaso inyuma araba ati ndabe mu kwa mbere ingene nari imeze ndabe ingene meze ubu mu kwa 12. Umuntu azosanga yarahomvye yicare neza arabaho yahombeye, muzosanga ari umuntu yishinze ashaka gusega adashobora kuja kwikora ivyiwe. Ubusega azoheza umwaka ari mukene, umuntu wese azi ko azorya ateza amaboko. Ebago umwaka nta gusororeranira. Aya umugabo amwera ubwanwa bwacana bakakumwera ubundi no kuvuga usororera uzogusororera. Umuntu no munsi aje ati sororera ejo agasubira gusororera umubwira uti toka ni uramukiwe, uno munsi ari we wasoroye ejo ni wazobaramukiwe. Kirazira tugwaye ibintu byo gusega mbe ndeka ndababwire murazi catumye Burundi bukena. Aha birigwa baravuga ngo Burundi ngo burakenye ngo si igihugu ca mbere kwisi, baduhendahendesheje imfashanyo ntigera emwe nimuvuga umuntu aratunga kubera gufashwa. Muvuge muze murabana abakozi ba leta murabana batunze kubera barafashwa. None umubwiye ngo ngurana ngo 50,000 ngo reka ntibarankora mu ntoki ntiwumva yuko afashwa. Abo uvuga ngo ntibarankora mu ntoki ubufashwa. Igituma abafonctionnaire bari bagura udukinga ubu bamba amamoto n'utuduga no kubera Bakanagatamba basigaye bakora. Ubu arava ku kazi agaca yiruka gukora akantu. Ubu abari kwigisha hariho umurimyi na wundi ariko ararimiwe, sivyo ndiko ndabesha niko bimeze. None ntimwabonye ingaruka, muza musanga mufise agasitoke k'ivyo kurya, musanga mutari ibintu mutagikenera kuja gusuma mu mushahara wanyu. Hajya twari bijuju Uburundi bwarafashijwe kuva buja mu gikoroni. Uravye uteranije amahera bafashishije Uburundi, iyo abifashanyo yateza imbere igihugu, Uburundi baburi mu bihugu vya mbere bitunze. None kandi abanyene baduhifashanyo niba garuka bagacana utwenga turi igihugu ca mbere gikenye. Umve intuze none baboga ufashe umuntu ntatera imbere ntiwotebuka mubaza uti mbe bimwe nagufashisha biri cyerekana ko baduhenda. Ubu rero twikorere ivyacu gushika dutunge. Ntihagire rero umuntu yigaya ngo no munsi ngo arakenye. Mwumvise imatera ni biro bitarenga 250 vy'ibigori gusa. No kuvuga yuko umurimyi wese w'ibigori mu mwaka uza nta numwe azoba ataryama ku matera nziza. Tugaca duharura amabati agugwa ngahe, tukaza tumenya uti nshoye ibitoki ngashora ibiharage bingana uko, ngashora ibigori bingana uko, harimwe amabati angana uko. Erega iterambere ntiriza ku munsi umwe, uzuragire ntambwe ku ntambwe gushikaho usanga barateye imbere. Namwe rero ntimuvuye ngo vyose muzobikorera rimwe. Nico tuba twabwiye yuko umwaka twihaye wuko umuntu wese azoba yifashe ni mwaka 2040 mu myaka 15 iza. Yemwe tuvugana ukuri, umuntu ari ngaha mu myaka 15 wokuye umugambi wawe wakunaniye, inzu y'ibati kame muzoba uyifise n'isima mu myaka 15. iyo harure urabe uti mu mwaka uza nzoba afise amabati 5 ya reserve, mu mwaka ukurikira mbike yandi mabati 5. Erega narabonye hariho abagabo bazi kubaka neza, azarabika amabati gushika yakwiza ati ubu nakwije amabati ngira nda amatafari nayo akagira kegeranya, hanyuma kubaka inyuma y'imyaka 5 kazobenda afise inzu. None gikuru so kwihangira, namwe ni mwihangira mugabo ubu mwaka wa umunyamwete gusa. Ibinebwe tuze turatwengana turerane twengengane gushika twese ruzosanga turi babikorwa gusa. Hanyuma ntirusuye kwanjanja kuri iyi si buramatari ndagusavye iki kintu kibicigwa huca hose bamusitantera imitumba yose mucako muze muraraba imivo itembija mu mwonga ntisubire kuduhekura ngo dutware ibitekwa. Hajya mubona umuvo mupfuye muca umuserege amazi apfuma cagenda ace mwishamba, hama muce umuserege hepfo aho amazi ashikira mu mabarabara mporanda ibihomoka. Hemwe baraba ntimubona inko kurica. Nane bijya vyabananiye kuza muragira uduserege tugenda muri rya miserege yo mu mirima. Za murabigira kugira ngo dukingire yisi. Ahandi ho tuzoyibura iyo twayibonye. Yegire aho muca abakuru agacimbiri mwibarabara uhabonye aho inko kura yaciye uti none aya mazi yagiye hega mukuru w'agacimbiri ngo nyereka aho yagiye. Azomaramara ati ngari yagiye mu mwonga, uci mubwira uti nze ngaruke nsanga waciye
umuserege aya mazi aca agenda muri rya miserege yo mu mirima ajya yo mu mayira mu mabarabara muze murayakatisha yose ntitubona amazi asubira kuja mu mwonga ari umuvo nagenda nyengetera ce mu kuzimu gutyo muzoza mubona isi y'u Burundi yasuye kwiyubura atangorana. So rero mugira amahoro umwaka mwiza mwese.